Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kama kuri biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike. Ndabahaye kaze rero mwe muherere nga mu gihugu c'u Burundi, mu manuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, makungu ya kure, akaba ari umwanya tugiye kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Murano makuru turaza kugaruka n'ubundi ku nkuru ziriko ziravugwa mu mugambwe CNDD-FDD indani, nkuko bamwe bamye babivuga ngo hariyo muchezo wa ndani. Turaza kugaruka kandi ku vy'ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni. Gusa reka tubitangurire kuri ibi vyagiye kuri ibi bihe bidasanzwe n'ubundi vyagiye biraba mu mugambwe CNDD-FDD. Ni mugihe hari ku munsi wa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2007 hakaba ari kugenekerezo ya 27 ndamukiza, aho hari inkuru ririndiranywe igishika ku maradiyo yose yo mu gihugu, aho benshi bari bategereje kumviriza ingingo ya parike yo kuba Hussein Rajab azoburana yidegemvya canke ajanwa mwibohero. Isaha zitandatu zirenga gato niho ingingo yasoka ko Romeo canke Mutama canke Nkuba y'urugamba nkuko intagweka zamwita ajanwa mwibohero rikuru rya Mpimba. Kubiwe wari umubabaro n'umwiheburo, nayo kubari bamugize umwansi wabo kubw'idini canke ubwoko yari insinzi dateye amazi. Ne mugihe bivuga ko ngagajejwe kwibohero imbere yuko yinjizwa, abamubonye barabonye ko ryosozi kujisho ry'iburyo, abihera iryinyo bavuga ko ari umunyororo umukanzi. Abandi abamwegereye bo bavuze ko iryo ryosozi ryasigura ibintu bibiri. Ikintu ca mbere ngo karagahinda ko kuba umugambwe CNDD-FDD waruhejeje guhambwa ngo na Petero Buyoya ndetse na Petero Nkurunziza. Ca kabiri iryo ryosozi ngo cari ikimenyetso ko urugamba rwa Petero Nkurunziza na Petero Buyoya bamukwegemwo rutazoborohera. Gica mbere kuri ibi vya mbere birabana nuko bamwe bavuga ko umugambwe uhejeje guhambwa. Tubitse ko kugira Rajab akurwe ko ubudahangarwa igitigiri c'abashinga amateka ba CNDD-FDD Nkurunziza yari yatumye nticakwiye. Yasavye ko Buyoya yategeka abashinga amateka ba UPRONA na FRODEB gutora ko Rajab yakwa ubudahangarwa. Ico gihe bavyina bati uwutemu rwiwe bamutiza umuhoro. Ngico batamenye umugambwe wari waharaniye demokarasi kugira hubakwe Uburundi bw'akarore buteye imbere, bari bahejeje kuhindura igisasu kizosambura igihugu mu kumena amaraso y'inzira karengane no kuzoteza ubukene butagira izina, ku buryo abenegihugu bazokwipfuza guhunga igihugu cabibarutse. Uwo munsi abarundi bose ni vyabona. Izi ngorane abarundi n'igihugu cabo bariko barabona uyu munsi ngo n'umwembe wabatije umuhoro Nkurunziza ngasambure umugambwe. Kuca kabiri iryo ryosozi ngo ryari ikimenyetso c'uko urugamba rwa ba Petero babiri aribo Petero Buyoya na Petero Nkurunziza bamukwegemwo rutazoborohera. Tubibutse ko amategeko y'umugambwe CNDD-FDD yavuga ko umukuru w'igihugu wese ava muri uwo mugambwe azotwara ikiringo kimwe gusa, gutyo kugira uwo mugambwe uzoba akarorero keza ka demokarasi, nubwo ibwirizwa shingiro ry'igihugu ryategekanya ibiringo bibiri ku mukuru w'igihugu wese. Inkuru zivuga ko Hussein Rajab kuva kera akiri muto atakunda ko abantu bamenye uko ategura ibintu vyiwe. Iyo ngendo yarayigendeye no muri politike nkuko bivugwa nabo basangiye urugamba rwa politike muri Paripehutu muri za 80, nabo bari kumwe muri FRODEB imbere yuko Melchior Ndadaye yagandagurwa. Nawe ubwiwe akaba yaravyivugiwe mu ntahe yiwe ati ibanga ryawe nizo nguvu zawe. Harabavuga ko iyo ngendo ya Rajab yo kutizera abantu ari yatumye urugamba rwa CNDD-FDD rushika ku ntsinzi, kuko abahembo bari benshi cyane. Reka tugaruke ku kiringo ca kabiri ca Petero Nkurunziza. Ivyo Nkurunziza yagirije Rajab mu maso y'abarundi nayo makungu kwari nko kumumaramaza. Abazi Rajab bavuga ko Nkurunziza nawe azomaramara bidasanzwe. Ngaya matora y'umwaka w'ibihumbi 2010 arageze. Vyavugwa ko ari Rajab ari kwitoza muri uwo mwaka, akavuga ko hari ibikoresho vyo kwiyamamaza kwiwe yari yarateguye batayibaza aho biri. Nkurunziza ngo yari yarakwiragije amakuru mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko Rajab yashaka kumutembagaza ku butegetsi kugira amwitange ntazohave yitoreza ikiringo ca kabiri yarekuriwe n'ibwirizwa shingiro.
Himirije imyamamazo yo mu mwaka w'ibihumbi 2010, Rajab yahamagaye abategetsi batatu bo mu iperereza abiganira umutega ashaka gutega nkuru nziza kakoresheje ububegito bwiwe kugira amwereka ko ataha umwana azonganira na se mu bwenge naho umwana yo kwibona yicaye ku ntebe y'icubahiro. Vya bihangange vyo mu iperereza navyo yabihaye amakuru bashira nkuru nziza bagiye babwira nkuru nziza ko babunduye aho Rajab yanyegeje vya bikoresho vyiwe yari gukoresha mu kwiyamamaza mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2010 nkuko bivugwa. Ubwo nyene akivyumva atagutohoza ngo nkuru nziza yaciye ahamagaza abaserukira ibihugu vyabo abaserukira amashiramwe mpuzamakungu n'abandi bategetsi b'abanyamahanga kugira baje kwirabira ubukozi bw'ikibe bwa Rajab igihe yababwira ko yashaka kumukura ku butegetsi. Ngaba abantu bose barakoranye abanyamakuru basesekaye niho hugururwa ikontineri zavuga ko zarimwo vya bikoresho bagize barya babona biranihiriye bagire ngo barasanzurura basanga ni ivyamamaza Petero nkuru nziza. Rajab yari yaramuteguriye mugabo atabimubwiye kuko ibikorwa vy'umugambwe vyaguma ari ibanga. Mu maso y'amakungu n'abarundi nkuru nziza yarahejeje guhinyuka ko ahubwo ari we yagize ubusambo kugeza aho atangura kwigezayo uwo wese yikeka ko ashobora kumubera intambamye mu bijanye no kuguma ku butegetsi. Ico gihe nkuru nziza rero ngo niho yabona ko guhangana na Rajab bitazomworohera. Tugaruke ku vy'ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Ijisho rya mbere rya nkuru nziza yari ryamenetse mu kiringo ca kabiri haciye hategurwa uko ameneka irya kabiri bivuye ku kiringo ca gatatu. Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2011 niho hatangura kuvugwa mwibanga ivyo gushaka kwitoza ubwa gatatu kwa nkuru nziza. Inkuru zavuga ko bamwe mu ndongozi z'urunani ADC ikibiri baciye basaba Hussein Rajab ko yabafasha urwo rugamba nubwo yari mwibohero. Niho rero hacatangura inama zijanye n'integuro zuko abarundi bazovyifatamwo bishitse nkuru nziza kitoza rya gatatu. Mwarurongoye urunani ADC kibiri Leonce Ngendakumana yarabonetse kenshi mu mpimba agiye kubana na Hussein Rajab kugira bategure hamwe urugamba rwari rwatangujwe na nkuru nziza. Amakuru akavuga ko ikibazo nyamukuru cyari ko kirigo kwari gutegura uko abarundi bazokwiyamiriza ikiringo ca gatatu biciye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Si mu migambwe no mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike gusa no mu bakozi b'Imana vyasaba ko nabo bafasha mu guhimiriza abarundi kugira bazokwiyamirize iryo honyangwa ry'amategeko. Ico gihe bose bari bamaze kubona no gutahura ko ya ntambara itakiriyo muri CNDD-FDD gusa ahavugwa ko ubutemurwe bamutiza umuhoro wa muhoro batiza nkuru nziza ngo asambure CNDD-FDD yariko arawubangura ngo awusambuza Burundi. Inkuru zivuga ko kubwa Ecclesia Gatolika mu Burundi ico kibazo ngo benshi bakomeye cyane muri CNDD-FDD batemera ivyo bintu bakivuganye cyane na Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana kuko yari asanzwe ari umugenzi wabo wa hafi. Bivugwa ko ariho havuye icivugo cyo kwanka kugirwa abajana nkuru nziza mwisekeza rya Sindumuja. Mu ntahe yiwe Rajab yavuze ko igituma ryari sekeza rikomeye ngo nuko kuja mu myiyerekano cyari kina abarundi batari bamenyereye. Hari n'abavuga ko bitazoshoboka. Amakuru y'ibanga akavuga ko Major Petero Buyoya ubwiwe ari we yahanuye mazina wiwe Petero nkuru nziza ko yo kwitoreza ikiringo ca gatatu kubw'impamvu zibiri. Impamvu ya mbere Buyoya ngo yabwiye nkuru nziza ko niyaramuka ari ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 uzomusubirira azohava care kura Hussein Rajab. Yabwira nkuru nziza ko Rajab aramutse asohotse ibohero atazorindira ko ubutungane bukora ahubwo azoca abagandagura kuko bitakiye ivyaha vyo mu ntambara bahora bagirizwa ahubwo ko vyabaye intambara bwite yabo nawe kuko bamwimbiye icobo ntiyakigwamwo. Ko rero kumva z'umutekano wabo nkuru nziza dakwiye kuva ku butegetsi naho abarundi n'amakungu botera induru. Icya kabiri cyabaye ngo nkuwamye kuva kera ashira ingufu ziwe imbere. Buyoya yarongeye abwira nkuru nziza ko bamaze kunga ubumwe nk'urunani rw'abafisi ivyaha bidasanzwe bakingiye. Buyoya n'akarwi k'abaprona bagandaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'akarwi k'abafrodebu kakokeje abanyagihugu b'abahutu bagakora ihonyabwoko ry'abatutsi ryakurikiye hamwe na nkuru nziza yikingira ku vyaha yari amaze gukora mu biringo bibiri. Ayandi makuru y'ibanga akavuga ko Rajab amaze kumenya ayo makuru
ko Buyoya yahanuye Nkurunziza kutazohirahira ngo arekure ubutegetsi iruhande yo gutegura urugamba rwo kwemeza ikiringo ca gatatu biciye mu myerekano haciye hategurwa urugamba rw'umuheto kuva mu mwaka wa 2010 ryavugwa imihari yitwa FPL uruzira vyavugwa ko warurongowe na Joseph Dondogori FRD waserukirwa na Saidi hamwe na Fronabu Tabara warurongowe na Kapiteni Garatier Rukindikiza yahoze ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Ivyo rero vyategurwa kuko Nkurunziza nawe yari amaze gupanga ko azohonya abazoshaka kumutesha umugambi wiwe. Nkuko tuguma tubibona mu makuru yacu agenda dushikira amakuru akavuga ko iyo mihari yagiye irahindagura amazina yongera ija hamwe kugezaho ivamwo Frodebu twabonye warurongowe na Hussein Rajab hamwe na Red Tabara inkuru z'iyo mihari nazo tukazozigaruka ko kugira bizoshoboke kugwanya Nkurunziza rongo vyasaba ko bamutandukanya n'uwamwosha ari we Buyoya. Ivyo navyo kugira bishoboke ngo bace babona baciye kuri Bonaventure niyo yankana yari umukuru w'umugambwe UPRONA mu mwaka wa 2010 hamwe no kuri Bernard Busokoza ari cegera ca mbere ca Nkurunziza mu vy'ugufuvya ihinduka ry'ibwirizwa shingiro mu mwaka wa 2014. Uko yameze ikiringo ca gatatu mu mugambwe rero mu mwaka wa 2007 abashinga amateka ba CNDD-FDD biyemiriza ko Rajab akurwaho ubudahangarwa hahonyanzwe amategeko boba barenga 50 ku bashinga amateka 59 bava muri uwo mugambwe, ariko ku munota wa nyuma bateye igikomo ku rwandiko rw'amirizo iyo ngingo bari 21 na Rajab yagirwa 22. Aho abo 21 ngo Rajab yababwiye ko abo bandi Nkurunziza yabaguze abaha amahera, ariko ntivyari vyo kuko amazina yabo vyavugwa ko baguzwe yaragarutse mu ndongo zitandukanye zatuye mukono ku rwandiko rw'amirizo ikiringo ca gatatu, bivuze ko bari barindirijwe iki gikorwa. Inkuru zidasanzwe zavuga ko mu mwaka wa 2014 habaye inama ikomeye mu ntara ya Karusi. Iyo nama yaremwe bihangange mu nzego z'umutekano bahoze bagwana muri FDD, aho Nkurunziza yari yabahamagaye ngo bige ivy'ikiringo ca gatatu. Umwe muri ivyo bihangange yayaze na kimwe mumenyesha makuru yavuze ko ico gihe we n'abandi babiri ngo bari bahawe ubutumwa baza guha abandi kubiza kwigirwa muri iyo nama, ariko ngo harabaye ugutahura nabi. Iyo ntwazangabo y'ipete rya generali yavuze ko ubutumwa bwari bwo kwereka Nkurunziza ko abamushigikiye naho ibwirizwa shingiro ritohinduka kugira gume mu mugambi wo kwitoza amaze kubona ko ashigikiwe n'ibihangange baca basanga ahubwo bamuhebuje ko ataco bamufasha mu gihe abashinga amateka banse gutora integuro ihindura ibwirizwa shingiro. Iyo ntwazangabo rero yavuze ko bamaze kubona ko kwitoza kwa Nkurunziza bitagikunze, General Ngiyobe Bunyoni yaciye asaba bagenzi be ko bobwira bamwe mu bihangange vyo muri CNDD-FDD ico kibanza c'umukuru w'igihugu bakagitanga, ariko baranka kuko batamwizera. Irya kabiri ngo hari mu mwaka wa 2020 mu nama y'ibihangange yagenye Ndayishimiye kuba umukandida. Bunyoni naho yarasavye ko ari we boshiraho baramwankira, niwe rero yaca afata inyigo yo kwiyonkora muri Cercle de Généraux agatangura gukora ku gaswe kiwe kugira azoshike ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Mu nama y'Ikarusi imaze guhera niho bamenyesha bamwe mu bihangange bititavye iyo nama ko bashoboye kunaniza Nkurunziza ko atacitoje. Nibwo rero baciye batanga bahabwa amategeko ko baciye babwirwa ko babikoze ukutariko, ahubwo ko bategerezwa kumushigikira kugira ngo aje gusekana n'ibwirizwa shingiro ritamwemerera ikiringo ca gatatu, hanyuma ngameneka ijisho rya kabiri kuko Nkurunziza nabo yabashobora kuzana uwundi ivyo bihangange bidashobora kwegera. Ico gihe bikavuga ko baciye babwirwa ko bo kwigaburamwe imigwi akagira abasubira kwa Nkurunziza mugabo batagiriye rimwe, umwe wese akisokora akamwereka ko aje nk'uciye inyuma abandi mu gushikikira ikiringo ca gatatu, ariko bakamusaba ifovya ry'amafaranga kugira abone ko bazanywe n'ubukunzi bw'amafaranga. Nkuko vyama bigendera muri systeme yabo baciye bakwiragiza ibihuha biti bigufa vyavuga ko hari bihanganye Nkurunziza yahaye amafaranga birahemukira abagenzi babo, ariko ngo uruyeri rwa politike. Amakuru y'ibanga
twakuye mu isoko ryize akavuga ko igituma hari abashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza kandi kitari cyubahirije amategeko bashaka amakungu yibonera ishusho rya Nkurunziza batari bazi kuko yabahenda ko ari umuntu yegereza Imana bigatuma abamugwanya ari bo bafatwa nk'abantu babi. Bivuga ko rero ico gihe amakungu yarongitse intumwa zitandukanye harimo n'umunyabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon ngo bazigwanura Nkurunziza bibaza ko ari umuntu yahanukwa. Inyishu yabahaye zatumye bamukurako amaboko. Inkuru zikavuga ko Nkurunziza amaze kubona ko amakungu yamuhinyuye nawe yaciye afata ingingo yo kudasubira kubagendera kuva mu mwaka wa 2015 ariko ngo kabaye akaryo keza kabamwe ndetse n'umwarupfunga ingwebero rya mpimba guca atangura gutembera nyamakungu mu kuja kweza izina ryiwe Nkurunziza nabibe bari baracafuje no gusaba ko urugamba rw'abarundi rwo kwikura ko Nkurunziza amakungu yorushigikira. Inkuru zibanga zikavuga ko nubwo ikiringo cya gatatu yari impamvu ikomeye abarundi bari baronse yo kwikura ko Nkurunziza rwa rugamba rutoroshe kuko yari afise umumenyereza Buyoya yaraza amagendera menshi cyane ko yari yaramaze kugira uburambe budasanzwe mu bijanye no gutwara induru zivuga. Ivy'urugamba rwahuje abarundi na ba Petero babiri bari basangiye kugira biganza bijeta amaraso y'abarundi tuzobigaruka ko mu nkuru zacu zikurikira. Aya niyo makuru yaragazwe ko muri kano kanya rero ufyonde subscribe canke sabone ni gutari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa navyo. N'umuhoza TV Imana iba hezagire.